Yashika anye nawe akakarushe. Na yeye alikuja hapa akisema kama anachoka. Yabonye ivyiwe bitagenda neza. Yeye akapata vile vizuri. Muramubwira yuko mu rugo rwe hari ibintu bigiye Imana igiye guhindura ibintu. Akamwambia kama mu nyumba wake kuna vitu Mungu anataka kubadilisha. Yarafise umutwaro wo kwimuka. Alikuwa anahitaji kwamba ubu abiwiwe inaishi kwake kuko yari abishizwe no gupanga. Ego Nana ibanza. Iya. Ewe mama napo Mwini mchamo sengerako, tena njengere ubango kwa njero nini kugira. muramubwira yuko Tuko nubi. Uwa koze biya. ayagiye n'ubundi songera isongera kutubwira neza isongera kutubwira neza isongera kutubwira neza isongera kutubwira neza. Turakiri neza Imana tugasema. Muramubwira yuko n'umushinga nayo Imana igiye kumuhindurira serivisi. Akamwambia kama na bwana yake Mungu anataka kubadilisha service. Yarafise uwo mutwaro Alikuwa anahitaji baca baramuha mutation, bamuha mutation yo kuja gukorera i Bubanza. kupata mitasoko na kutumikia Bubanza. Aravuga ati Mana ukoze ibinye n'ibindi ugiye kubikora. Akasema kwa kuwa unatumika vile na vingine ndio kuyatenda. Ashitse i Bubanza Alipofika Bubanza baca barondera umuntu aza gukorera i Bujumbura. atafuta mtu kuja kutumikia Bujumbura. Uwo bahaye aranka acasaba yuko baguza n'umushinga ntaye wiwe. Anataka kaomba wanaisha. Umushinga ntaye waca aragaruka i Bujumbura. Arashima Imana. Kandi mu kuvyara Na tena kuzaa bari bamubwiye ko bamubwirira sezariyene. akamwambia kama atamfanyia sezariyene. Arashima Imana ko yaciye avyara neza. Anamshukuru Mungu kwa Abashimye cyane kuri Mutation invitation irimo promotion. ilimo ndani kwa masomo. Undi muntu nawe Hiyo mtu naye aciye igisagara n'ukuntu gikunda ku buryo naho kwirukana wafushwana ahita gucana kugira ngo umugabo we atigaruke. Thank you Jesus. asante Yesu.